Tubaramutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umuyagankuba ni kimwe mu bintu bisabwa kugira ubutare buhingurwe. Inyuma y'aho umukuru w'igihugu avugiye ko Uburundi bwipfuza kwihingurira ubutare bucukura, Prudence Bararunyeretse umwigisha muri kaminuza avuga ko bisaba ibintu bitari bike bibanza gukorwa. Muri ano makuru kandi tuja kuvuga ku dukoko tubangamiye ibiti vy'ivyamwa na cane imyembe ni muri zone ya Nyakabiga. Ido nido ni muri ano makuru, twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Gucukura ubutare ni kimwe, ariko ku buhinga bisaba byinshi bibanza gukorwa, harimwo no kugwiza umuyagankuba. Bivugwa na Prudence Bararunyeretse, n'umwigisha mu gisata c'ubuhinga muri kaminuza, mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi aherutse kuvuga ko Uburundi bwipfuza nako kwihingurira ubutare bucukura. Uwo mwigisha rero wa kaminuza akaba ahamagarira leta gukorana n'ibindi bihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kugira bishoboke. Ibihugu byinshi bifise ubutare, usa byinshi ntibishoboye kubuhingura kugira ngo buvemo ico no kwita icoca gikoreshwa ubwo nyene, birinda guhingurwa. Iyo tubonye icuma wo kwibaza yuko mu kuzimu nta cuma kiriyo kujya tukikoresha, kirinda guhingurwa. Ivyigwa vyarekanye yuko iyo ubutare buhinguwe, kiya kintu bwahinguwemo gishobora kwigwiza inshuro zirenga 400 agaciro cari gifise kikiva mu kuzimu. Murumva yuko mu bijanye na hamwe vyofasha mu iterambere ry'igihugu canke ry'abanyagihugu ko haba hariho uruhombo runini cyane. Igisata c'amahinguriro cyane nk'ubu ivy'ubutare ni gisata gisaba imitahe minini cyane. Iyo rero igihugu kitashoboye gutanga iyo mitahe canke imitahe igoye kuronka muri ico gihugu, murumva ko bigoye kugira ngo amahinguriro ahabe. Ikindi ca gatatu ni vy'umutekano muke vyama biranga ibihugu bimwe bitari bike. Iyo umutekano udakwiye, aba banyamitahe batumva yuko politiki ikijanye n'umutekano gikwiye muri ico gihugu, muri kubu bakimvira no muri kazoza nyene bigiye kumera, ntibashobora kuzana imitahe yabo mu bintu nk'ivyo bitwara amafaranga menshi kandi bisaba ko bibaho umwanya muremure. Ica kane, murabona bijanye n'amabarabara, naco kiratuma gitera ingorane, kuko buriya guhingura ubutare wabuvuye bwimbwe, wabufise iyo buzoshoka. Rero iyo amabarabara, bijanye n'amabarabara, mu buryo bwo guhanahana ibyo bidandazwa canke kuzana ibyo bidandazwa, ibidandazwa ibyo by'ubwo butare biraheza bikagorana. Ibijanye n'umuyagankuba, masoko ntanganguvu, ivyo ni ikintu gikomeye cyane, kuko aya mahinguriro n'amahinguriro asaba inguvu nyinshi bijanye n'umuriro, umuyagankuba. Rero kugira iyo izine ishobore gukora mu gihe isaba uwo muyagankuba, izo nguvu z'umuriro igihugu kidafise, sumugwiza tunga azoza kushiraho uruganda rwiwe yongera azane n'umuriro. Iyo tuvuze yuko hariho ico twita imbono, iyo mbono umunyepolitike kugira yigira arafise abamufasha kugira bamubwire ati ibi twogira uko vyogenda uko. Nico no kwita abahanuzi mu bijanye n'ubuhinga bwo bujanye n'ivyo. Ariko kandi hariho no kuba gifise abashobora gufasha n'igihe bavuga ati iryo hinguriro rijeho, mbega iryo hinguriro niryajaho rizokorwamo n'abandi, abanyamahanga gusa? Niryakorwa n'abanyamahanga gusa? Ibihugu vyateza gukorera hamwe,
ico iyo kibaye intambamyi kandi n'ubu ni intambamyi mu gihe ibihugu bikoreye hamwe abarundi abatanzania abakonga abanyarwanda turegeranye twoshobora kwiyumvira hamwe ihinguriro twoshobora kugira duteranirako ico kirashoboka mugabo gushika ubu ntaco tubona biraba mu bindi bisata by'ubuzima bw'ibihugu mugabo muri iki gisata c'amahinguriro ntaho ndakibona iyo ni intambamye rero nta tegeko na rimwe rirekurira umukozi wa leta gukora urudandazwa bisigurwa na Professeur Michel Masabo yanonosoye ibijanye n'amategeko ishirahamwe gishinze kugwanya igiturire hamwe n'amasesagurwa y'amatungo ya leta ni Oliko meritanguza kuri uyu wa gatanu umugambi w'inyobozo mfasha amashirahamwe akorera mu gisata cyo kugwanya igiturire uwo mwigisha wa kaminuza akaba hamagarira abajejwe gushira mu ngiro amategeko kuyakurikiza. Ngorane dusenga mu gihugu ngaho iwacu nuko amategeko mvuze mu Gifaransa on les foule au pied amategeko araba bamwe cyane cyane bato uvuze by'urudandazwa amategeko yose uzosoma aratomora ikibazo cya incompatibility yose nta mukozi wa leta nta muntu afise akazi kuri leta arekuriwe kudandaza ubu rero bose baradandaza general aradandaza honorable aradandaza babigiyemwe abo rero kaba kabaye kuko ya masoko niyo bazoyaronka iyo sukari niyo bazoyitwara icyo gitoro nibo byabivuye kubera iki ya mategeko adakurikizwa araba bamwe ntaraba abandi rero byiza itegeko ryogarukirwa n'ahandi bizoyangara inyungu za leta n'izi wanje hageze ko ntatura njira imbere iki inyungu ziwanje abakozi ba leta twe abakozi ba leta dukorera inyungu za bose rero ufashe inyungu za leta ukazishyira ukazishyira impande ziwawe urumva ibya leta birapfa. Leta y'u Burundi igiye kuduza umushahara w'abanyezamu bararira amashure vyamenyeshejwe n'umushikiranganje w'indero mu kiganiro kubamenyesha makuru muri ino ndwi. Umushikiranganje François Havyarimana akaba asigura ko iryo duzwa ry'umushahara ari inyishu ku gisabo bari bashikirijwe n'abanyagihugu igihe babagendera. Boneyeho mbere n'akaryo ko kumenyesha yuko hari n'ikindi kibazo bari badutuye igihe twariko turagendera intara zitandukanye aho batubwira yuko umunyezamu wo kwishure shingiro aronka agashahara gatoyi k'ibihumbi 15 ku kwezi naco nyene twarashoboye kugishikiriza muri leta ubu bakazoba leta ikaba yaciye ibongera ibihumbi 10 ku kwezi murumva yuko nivyo nubwo uburyo butaba bukwiye ariko leta mvyeyi leta nkozi irakobitinza ibipfusi ikagerageza kuza iratorera umuti ibibazo abene igihugu bashikirije. Ibiti vy'ivyamwa nk'amavoka hamwe n'imyembe birabegeramiwe n'udukoko muri zone ya Nyakabiga. Abafise ivyo biti eka mbere no mu ntwaro babona ko ari uruhombo bagasaba abajejwe ibidukikije kuhashika bakanatanga imiti yo kugwanya utwo dukoko. Mireille Kanyange yahashitse. Ahibonekeza ivyo biti vy'ivyamwa bibangamiwe n'utwo dukoko na cane cane imyembe ni nko kwibarabara ry'umunani mu Nyakabiga ya mbere kwirembo hamwe n'indani muri lycée municipale Nyakabiga ahari umurima w'imyembe. Amababi y'ivyo biti vy'ivyamwa vyatewe arera ahandi naho akirabura ubwo bukoko ukabona bumaseko. Ayo mababi kandi aboneka nk'uko umenga bayasutse kwa amavuta uravye hasi harirabura. Umuntu yo kwibaza ko bahavomeye
myembe. Bwana Beti Silvestre aba kwibarabara ry'icumi mu Nyakabiga ya mbere numwe mu bafise ivyo biti vy'imyembe n'indimu vyatewe avuga ko bigeramiwe na cane cane imyembe kandi abana haba hafi ya haba canke kuyandi mabarabara bavyikorako. Hatanguye kugwara ibiti indimu ziragwara ziruma naha nyene wanje haharaho indimu kandi yari amagosi abantu bose bo kuri barabara nta handi bakura indimu bazikura ngaha kuri ico giti biragwara kirafatwa kiruma ndagerageza gupompa hariho umuti witwa dudu bari bambariye ngo mpompe ndapompa mugabo nuko ibiti vyinshi vyari vyaragwaye bimaze kugwara upomfye uri wenyene ugapompa abandi bose badapomfye yangwarira garuka none ubu uyu mwaka rero niho twaza tubona imyembe irafashwa barabe ingene bucunga bagacungera ivyamwa byacu bigume biriho ivyamwa bihonye tuzobana twebwe tumerewe nabi. Jean Vendeho kubgayo arongoye zone Nyakabiga avuga ko uruhombo ari runini afatiye ku murima uri muri lycée municipale Nyakabiga. Aho twagiye turaca mu mpango zimwe tukabona vy'ukuri ko hari ingwara yateye ico giti mucabona yuko ibiti vy'amavoka vyamaze gutangura kugwara iyo ngwara. Ikindi naco kiboneka nuko ico giti iyo ngwara ivyo bintu bitera ico giti aho bikoroke murabona ko atacasi gisubira kuhamera mwabonye ko mwagiye muraca hose hasi umengana bamesa bahamenye mwabisanze mbona ko vyagwara ivyinshi tukabona mbere ko ari uruhombo runini ya cane ndetse uruhombo novuga ko rutangura muri no zone ndetse no kwa abanyeshuri ukurumva ibino biti vyate kugira ngo ubwambe bitange akayaga ahandi naho dushika tuzigamisi ndetse mbere n'ibiti vyeze abanyeshuri bondo vyiga hano hantu bishobore gufungura ivyo vyama. Bose bagahamagarira abajejwe bidukikije muri komine Mukaza gutabara ivyo biti vy'ivyamwa bitarahona. Ujeje ico gikorwa muri komine Mukaza tukaba tutaramuronka ngo agire ico avuze nico kogwa vuba. Mireille Kanyange urakenuye mu gisata c'inkino turangiza ano makuru gufasha ugwaruka kutaja mu ngeso mbi hamwe kandi no kwihweza impano zabo mu rukino rwa tenisi nivyo vyatumye ishira hamwe ry'urukino rwa tenisi ritanguza ihiganwa nako ritunganya ihiganwa kugwaruka ruri mu buruhuko hasozegwa iryo higanwa kuri uyu wa gatandatu Maître Gilbert Nibigigwe arongoye ishirahamwe ry'urukino rwa tennis mu Burundi amenyesha ko iryo higanwa ryahuje ugwaruka rurenga 180 agahamagarira abavyeyi kwama barekura abana babo kugira bakurikirane inkino zitandukanye mu gihe cy'uburuhuko. Sijambere mwomenya ko ribaye inshuro ya 13 mu gihe cyose cy'ibiruhuko bikuru dutunganya amahiganwa nk'aya y'abana. Intumbero ya mbere ni iki? No kugira ngo abana bari mu buruhuko bashobore kuronka ico bakora, ariko kuri twebwe dusanzwe turongoye Federation ya Tennis nakaryo keza kugira ngo turabe abana twoca dukurikirana ico twita mu Gifaransa la détection y'abana ejo hirya ejo bazoza bakabandanya gukina tennis. Nakagero keza nkuko mwabibonye twasheguza amezi abiri yose abana bashikijana na 180 abakobwa abahungu ku rwego rw'imyaka yose kuva ku myaka 4 gushika ku myaka 16. Ubu rero umunsi ni ugusozera bose tubaho dushimwe ingene bigenjeje neza no kuvuga ko twebwe rero arakaryo keza ko détection des talents twashitseko mugaso kwishikako kuko niho twatanguye. Ubu rero igikorwa nyamukuru no kuzobandanya abazodusaba ko bashaka kubandanya gukina tennis umwanya wose tubandanye tubaha ubumenyi federation nkuko yamibikora. Inkino si tennis gusa murazi ko inkino bwa mbere hoho namagara kuri tennis naho nk'abana nkuko mwababonye ni no kubonana abana benshi batazinanye ariko bahuriye aha baca bahuzwa n'uyu mukino. Abavye be nabo ubwa mbere ndabumva kuko hari gihe batabarumva umukino wa tennis carico
hari na benshi numva bavuga ngo ni umukinnyi w'abifise bafise amafaranga izo zose ikaba intambamyo bwa mbere bishiramwo bonyene nohimiza rero ko abavyeyi boza kujya bahimiriza abana kuja gukina football canke kugira n'ibindi na tennis n'umukino uri kuratera imbere mu Burundi duhimiriza abavyeyi cane ko boza bakadushigikira kugira ngo tubandanye dutegura kazoza ka tennis mu Burundi. Maître Gilbert Nibigigwe arongoye ishirahamwe ry'urukino rwa tennis mu Burundi. Aha niho duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye. Mwakoze kuba mwari kumwe natwe mubandanye mushimishwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.